Mu nama yahuje umushikiranganji wa mbere n'abajejwe intwaro mu gisagara ca Bujumbura mu ntumbero yo guhanahana ivyiyumviro kugira rusasuma izogende neza, umushikiranganji wa mbere Gervain Ndirakobuca yahamagariye abajejwe intwaro kugira ico gikorwa icabo kugira kizotange umusaruro nyakuri. Iyo rusansuma abantu jeto quartier azohamagara abantu canke umukuru arabara ahamagara abantu ngo nimugende hajya bajya kuri centre de santé ngo basange basanze abina. Iyo rusansuma ibera mungu, iyo rusansuma izoba yerekana n'uwo yabakitwaho yaraye uraza ukuntu abantu bamusagara babaye. Hariho umuntu adataragutse hirya no hino ngabura tayicana tuborohereze rero nk'abajejwe intwaro ushobora gutaragurika taragurike kandi azi n'igihe tuza kumukenera nawe kazoba ari hafi kugira byo kuri byabihagura bitanga tugire planification rero ku bantu bose bamenye bati wawe twabashika umunsi ntugire surprise ugatonda ariko atonda yiruka aca ku kazi utazama nama yateguye uno munsi muza gusansuma bica bigora bajya kwa baje kudokaza ego mu kigiri cyane muhana marore nuko muri ranga kuko namwe umwe niyo bitondamo wayumwe wenyene. Umushikiranganji wa mbere ahamagarira kandi abarundi kuzotanga ibiharuro vy'ukuri no gutumviriza ababwira amajambo atariyo. Igirira rero yuko ngaho hariho tandaze yuko abarundi twese utari umukozi wa leta avuga ngo mubaje gukora ikigo muri sivyo turondera muri iyi rusansuma yuko umuntu atari umukozi wa leta udatonda mu biro wese mubajije undi umurimyi urimara bene bavuga ngo uri umurimyi bazocuba kubaza aho urima ucuvuga n'imirimo ufise ukwingana n'ibigego wateye mw'ivyari. Iyi rusansuma rero twifuza ko umuntu wese avuga icyo akora azoza abandi usanga babwira ikindi giswahili ukabivuga byose kugira ngo twabitoza amakuru azobitoza amakuru turiko turondera ibiharuro by'igihugu tumenye mbega uno munsi igihugu c'Uburundi ubutunzi bwacu bungana gute. Irusasuma izotangura kuri uyu w'Imana izoba ibaye inyuma yaheruka kuba mu mwaka wa 2008 yari yerekanye ko abarundi bangana ni miliyoni 8 bakaba bari bagizwe n'ibice bigira kuri 49.2% by'abagabo hamwe n'ibice 50.8% by'abakenyezi.